turabaramukije twongera tubaha ikaze mwebwe mwese muwandanya gukurikirana imbonesha kure yanyu BTV, twongera tubaha ikaze muri ano makuru twabateguriye. Mudukundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Mu ntumbero yo gukinga insanganya z'umuyagankuba, inzu zubatswe hejuru y'insinga za Regideso zigiye kubomorwa, bikaba bishikirizwa na Jean Albert Manigomba, umuyobozi mukuru wa Regideso. Abarimyi b'ibigori bo mu ntara ya Cibitoke, komine Rugombo, bashoreye umwimbu wabo mu kigo Anagesa, baridoga ko bataronka amahera yabo, bagasaba ko yoboneka. Ido nido y'ayandi makuru ni mukanya. Turasubiye kubaha ikaze mu ntumbero yo gukinga insanganya z'umuyagankuba, inzu zubatswe ku nsinga z'amatara za Regideso zigiye kubomorwa, bikaba bishikirizwa na Jean Albert Manigomba, umuyobozi mukuru wa Regideso. Nkuru twateguriwe na Igiraneza Bernice. Abubakiye ku nsinga z'amatara z'ishirahamwe Regideso baragabishwa ko vuba bwango bashobora kubomorerwa amazu yabo kandi atanumuzibukiro bazoronka. Ivyo bivugwa na Albert Manigomba, umuyobozi mukuru wa Regideso. Hari nabubatse munsi y'insinga, mere kubatse kunsi hejuru y'insinga cyane cyane nko mu Ngagara byari biraje cyane n'ahandi. Abo bomenya yuko muri uwo mugambi dufise wa rehabilitation bo baratubisa uko plan ya insinga zacu iri turafise. Rero tuzogira gute uwo muntu tuzomubomorera ntagire kintu ntacyosaba, uko yubatse kubikoresho byacu kandi nawe nyiribatse kubikoresho byiwe, kandi harya ajyama ku rupfu. Hambavu y'ivyo, Albert Manigomba yaravuze ku kibazo c'insinga usanga ziri hejuru iruhande y'amabarabara canke ahandi, imvura yagwa zigayakwa kuri inkumbi. Imihora yacu imaze imyaka myinshi, hakunda kuba amapande. Rero harageze igihe Regideso tutaromeze neza, aho mu kudepana ayo mapane wasanga bakoresha insinga zitashobora kuja mu kuzimu, mu bwabo bashobora kuja hejuru. Kwari nkuko ari nka depanage izi byarashitse kwera amapane ahari yabaye, tukaba turafasha abene gihugu dukoresheje insinga dufise zitaja mu kuzimu. Rero ico kibazo nibyo navuga ko tuzogitora inyishu Burundi mu gihe muri umugambi dufise wa rehabilitation de réseau. Ubu ni ibintu bizotwara kanya gatoya. Tufise umugambi ko zosubiza insinga zose izica mu kuzimu, tuzoguma cyane kuzimu mugabo dushizeho insinga zifise ubushobozi bushobora gutwara umuyagankuba aha mu gisagara cya Bujumbura bakeneye. Ivyo biruko mu gihe hakunda kwibonekeza gucikagurika kw'amatara, akenshi usanga biva no kuri izo nsinga nyene zacikaguritse. Abarimyi b'ibigori bo mu ntara ya Cibitoke, komine Rugombo, bashoreye umwimbu wabo mu kigo Anagesa, baridoga ko bataronka amahera yabo ku gihe. Inkuru twateguriwe na Jules Verne na Kimana. Abanyagihugu bariko bagurirwa umwimbu w'ibigori n'ikigo Anagesa bo mu ntara ya Cibitoke ntibashimishwa no kubona ico kigo kitabaronsa amahera yabo nk'uko vyategerezwa, bagasaba ko bobaha amafaranga kugira bikenure. Tumaze kurima ibigori, hama leta ikivuga yuko izotugurira ku giciro k'1,700. Rero twarabitwaye bamwe, amahera ntayo twarose, baduhaye amabroderi yonyene, abandi nabo bararindiriye ibigori barabifise ntivyaguzwe, babuze iyo bashorera, umva ntitugira iyo tuva niyo tuja. Inzara mu muryango ni nyinshi kuko nk'umuntu yari kwikora ko ivyo bigori cyangwa kutwo dufaranga bakaba batatumuhaye, urumva yuko bamugiriye nabi. Leta yari yatwemereye ko badugije akabeyi k'intete z'ibigori, naco bari bityo twishimye mu ntumbero yo kuba tugiye kuronka agaciro kugira twikande imvune twagize. Barabuze ubwa mbere, baratanga amahera makeya, mugabo mu nyuma tubizanye ku bwinshi baca bavuga ngo nta mahera ahari. Tumaze kubisura nk'isafari zirenga 2 tuza batubwira ngo amahera ntaraboneka, hamigurwa y'ivyo bigori ryace rihagarara. Ubu byatucanganiye ko
Joseph Nduwimana arongoye ico kigo aremeza ko hari igihe bishika amahera agahera bataronkejwe bose, ariko akavuga ko bagarutse baca babaherako. Iyo bamaze kumupimira bakamwandika mu gitabo bakamuha iyo facture aca bamuriha amafaranga aho vyoba vyarashitse rero nk'ubu bagasanga nk'abariko baragura amafaranga yabaheranye kuba yuko hageze ko abaguzi baronka ayandi mahera nabo nyene baca batangurira ko kuriha bakabariha bagaheza hanyuma bakabananya rero kugura nk'uko bisanzwe kuko bitegekanijwe n'uko umuntu azana ibigori vyiwe n'abagatahana amafaranga. Ivyo biruko mu gihe leta yafashe ingingo ko ikigo Anagesa kigurira umwimbu abanyagihugu kugira ntibazimbwe n'abaguzi, uwo mwimbu nawo ugaheza ukazosubizwa mu banyagihugu ku giciro kitavuna. Naho intambo zimwe zimwe z'ikirundi zibagiranywe, umuyobozi w'igisata c'imico kama mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo inkino n'imico kama avuga ko bariko barabikurikirana vuba izo ntambo zizosubira kuboneka. Ange Negrita Irakoze yaduteguriye iyo nkuru. Kimwe mu bikwega ingenzi harimwo intambo z'ikirundi, ariko hakaba hari intambo zimwe zimwe ziriko ziribagiranwa nk'uko bivugwa n'umwe yari yitabiriye ikoraniro ryahuje bamwe mu bari mu bisata bitandukanye by'abakora ibikorwa mvabwenge. Intambo zitandukanye zaranga intara bivanye n'ubuhinzi izo ntara zagiye, hatwovuga nk'Umuyebe, Amayaya, Umutsibo, Gisuru, Ihuma, Amaka, Ubudengo, Kanyarusizi, Mpora, Gasimbo, Urutana, Ubusambiri, Ihunju, Irambi, Irembo, Muhanga, Ubarama, Agazo, Sebeya, Gihambe n'izindi ntambo nyinshi zaranga abarundi bivanye n'ibihe baba barimo. Aho mbega uno munsi ho hariho aho wiki ko jewe mu kigamara wa mbere nabura no mu mashuri twigishwa kwireka, ariko uno munsi ugasanga hari intara n'intambo zabo zisa n'iziko ziragenda akagirire, kandi ari bimwe mu bimenyetso vyerekanye umuco n'imigenzo y'abarundi. Samuel Niyubahwe urongoye igisata c'imico kama mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo imico n'akaranga vy'u Burundi, akaba yaragize ico bivugako. Mu bushikiranganji turegeranya intambo zose ziri mu gihugu cacu c'u Burundi, igitabo turagifise harya, turazifise rero harya rero tuvuga tuti mbega ziriko zigenda akagirire nizahe. Haja ko rero n'ikindi ciyumviro cyo gukora ico bita detection des talents muri culture, turabe tuti mbega izo zoba zikiriho abariko barazikorera ko ntibariko barasaza ejo bazoronka basubira bazozitamba kujya ko nabo bazitamba. Ubu rero twatanguye imico imwe tuduga buke buke, nibaza yuko atampungenge mu isi imbere na za ntambo mutahora mubona zizoza zigaruke, kandi nabazitamba ariko barasaza baronke batoyi nabo bariko barazivyina. Intambo z'u Burundi zaragiye ziramamara muri kahise, aho zimaze no gutahukana udushimwe dutandukanye mu mahiganwa mpuzamakungu, mu gihe ingoma z'u Burundi zozo zimaze kwandikwa ku rutonde rw'isi rw'itunga kama mu ishirahamwe UNESCO rijejwe ubumenyi n'akaranga. Dutandukire n'ayandi avugwa hanze y'igihugu, tukaba twateguriwe na Benoît Ndayigwanya. Muri Sudani y'Epfo haravugwa intambara yatumye hahunga abantu bagera ku miliyoni 8, ivyo ngo bikazotuma inzara iba nyinshi cane, nkuko bivugwa n'urongoye ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ivy'imfungurwa ku isi PAM, Cindy McCain, mu gihe yari mu rugendo muri Sudani y'Epfo, aho yabonanye n'imiryango yahunze intambara hamwe n'ayandi mabi. Impunzi zikaba zibandanya gushika aho muri Sudani y'Epfo, biboneka ko bishwe n'inzara. Ujejwe ivy'ingaburo muri PAM agasigura ko ibitigiri vy'abagwaye ingwara zo gufungura nabi biri ku rugero rwo hejuru, ati abana n'abagore bakaba aribo babangamiwe cane. Ati nico gituma dusaba ko harungikwa ku rubibe umugwi w'abafasha izo mpunzi imbere yuko zishika mu makambi, no mu gihe boba bakiri aho barindiririye kugira bashike mu buhungiro. Amabi atari make harimwo gutera ibisasu ku basivile, gusambura inyubakwa,
gufata ku nguvu abantu ubusuma n'ibindi akaba ari vyo bigeramiye abanyasudani y'epfo uko umunsi utashe intambara iri muri Sudani mu gihe itohagarara igashobora kuzotuma haba inzara ku isi nk'uko bibandanya bivugwa na McCain ngo ibice bigera kuri 5% gusa by'abanyasudani akaba aribo bafungura neza nk'uko bishikirizwa na PAM nayo umwana umwe kuri 5 b'abanyasudani bari mu buhungiro ngo baragwaye ingwara zo gufungura nabi miliyoni zigera kuri 18 ngo bakaba bafungura nabi ibice birenga 90% nabo ngo barahantu ishira hamwe mpuzamakungu rijejwe ivy'imfungurwa ku isi PAM ridashobora gushika kandi bameze nabi ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu ibisasu bibiri vya Israeli vyaraguye mu gisagara hagati ca Palestina mu gihe igisasu ca gatatu caguye mu ikambi y'impunzi yitwa Nisera abahitanywe n'ivyo bisasu bakaba bajanywe mu bitaro vy'ahitwa Al-Aqsa mu gihe umumenyesha makuru wa Associated Press yaharuye abantu 15 bapfuye abandi bantu bataramenyekana bakaba bakiri mu bihomoka vy'inzu ibintu bikomeza vyunyuka aho muri Palestina aho abantu 200 bamaze guhitanwa n'inzara nk'uko bishikirizwa n'abarongoye amagara y'abantu muri ico gihugu nyene Afrika y'Epfo yasavye sentare mpuzamakungu ko yogondoza Israeli igahagarika ingwano. Afrika y'Epfo yongeye gusaba ishimitse ko hobaho irekurwa ry'imbohe za Israeli ziri mu minwe y'umugwi Hamas. Abantu 240 barafashwe na Hamas mu gitero cabaye kuwandwi gitugutu mu 2023 bikaba vyatumye abantu bagera ku 1200 bapfa ku ruhande kwa Israeli. Ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi batanze udukoresho tw'abigeme bari mu butinyanka kw'ishure ryitiriwe umwamikazi w'amahoro. Ni inkuru dukesha Jules Verne na Kimana. Mu ntumbero yo guhimbaza umunsi wahariwe agateka k'umukenyezi, ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Amicale des Musiciens mu rurimi rw'igifaransa ryatanze udukoresho tw'isuku dukoreshwa n'abigeme bari mu butinyanka kw'ishure ry'indaro ryitiriwe umwamikazi w'amahoro. Asteri Anderson Rugamba aratubwira inimero y'ivyo bikorwa. Twahisemo gushikira abanyeshure baba bakiga bakirukirwa. Turazi yuko abanyeshure batari bake bagira ibibazo amikoro basanga akwiye ku buryo n'agasabune usanga ari ikibazo cyo kukarura. Rero Amicale des Musiciens du Burundi yaravyumviriye ko ica ikora n'abapatere bayo nabo batugagurukira bahitamo guterera atumukubumwe mu buryo bashoboye. Nayo Gitare Chanel Monia umwe mu baririmbyikazi bari bitabira ico gikorwa yahaye impanuro abanyeshure kubijanye n'akamaro ko kuba umuririmbyikazi warize. Icyambere kwanza kubanza kwiga ico gikorwa kuko umuririmvyi atize biraba ikibazo kinini cyane. Warize biragufasha mu rugo, biragufasha mu muziki wawe, biragufasha kugira discipline kumbure n'ingorane zicamwo ni nyinshi twebwe abaririmbikazi. Hari igihe ushobora kuba udafise ubufasha mugabo ukaronka umuntu agufasha mu nyuma ugasanga sinzi ukuntu babivuga ugasanga ugize ikibazo ugufasha ugasanga n'umugabo atanguye kugushaka ko mukundana bikaba ikibazo. Mugabo warize uraheza ukamenya guharura uraheza ukamenya ibintu byinshi bikagufasha no muri kariyeri yawe. Ivyo biruka mu gihe hari abigeme benshi baheba amashure canke bagasiba bivuye ku kubura udukoresho kw'isuku. Ni kuri ino nkuru duciye turangiriza ko amakuru twabateguriye. Turashimiye mwebwe mwese mwariko murayakurikirana. Dushimire abadufashije kuyatororokanya. Muwandanye mugira ibihe vyiza aho muherereye.